oya sinazimye ahubwo habaye ikibazo yuko nagize retraite anticipée ubundi narakukurutse nibihuhusi umuntu akatera imbere ahura n'ingorane zitandukanye amajozi menshi ubu siporo nkora itandukanye na siporo nahora nkikora ama competition cyane gose kuko muri siporo no kumenya yuko siporo hari gihe n'umwanya rero jewe ndi mu entrepreneur aho iwanyu haragoye nibaza yuko ngaho iwanyu hariho amategeko usanga akingira abantu mugabo n'abasuma bariho usanga bariho ndabumva je ndafise appartement ngaha iyo appartement narayiguze ndayiha umugestionnaire mugabo umugestionnaire ambera nagiye kuba nabona mengo n'umuntu muzima bakunzi b'ibiganiro bica kuri Run Plus TV turabahaye mwaramutse namwiriwe aho muherereye uno munsi Run Plus TV yaramutse ironka umushitsi w'iteka benshi baramuzi n'umukinyi rurangiranwa umunonotsi rurangiranwa afise amateka nawe suwundi ni Francine Niyonsaba n'umurundi kazi yiruka imetero 800 akaba yaragize amateka menshi mu makungu rero uno munsi Run Plus TV yamuronse iramuhegera iramwakira muri Ottawa rero twashaka tumubaze ikimugenza yongere atubwire ibijanye n'umuga wiwe wo kwiruka biracabandanya ari ngaha mu biki ari ngaha kwiruka canke ari ngaha gusinya amasezerano n'ivyerekeye umuga wiwe ariko vyinshi muri vyo niwe wenyene aza kuvitubwira atubwire ikimugenza nashaka tumuha ikaze rero kuri chaîne yacu ya YouTube Francine Niyonsaba turabaramukije tubaha n'ikaze kuri channel yacu ndabaramukije cyane ndaramukije abariko baratwumviriza aho bari hose mu mihingo y'isi na cyane abakunzi babo ngaha muri Ottawa yego hama nkuko bivuze jewe nitwa Ambassadeur Francine Niyonsaba umurundi kazi nasirukiye igihugu mu makungu ico nashaka mere nkuko sora nko mu ntangamara waroje kuvuga nasirukiye igihugu neza ndonka umudari w'ifeza muri Jeux Olympiques hanyuma amateka ni menshi twovuga twava turara ngaha ndafise umudare wa Championnat d'Afrique muri 2012 naronkeye Porto Novo ndafise imidari ibiri ya O naronkeye uwa mbere muri 2016 muri Portland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa kabiri ndaronkera Birmingham mu gihugu c'Ubwongereza ndaronka umudari wa plein Arija naronke mu Bwongereza nyene ndaronka umudare wa Jeux Olympiques umudare w'amateka ari jewe noba nagize kabiri inyuma ya Venice Niyongabo aronka umudare w'inzahabu muri Atlanta mu 1996 rero gushika ubu Burundi bufise abantu biconje n'ijambo jewe na Venice Niyongabo urumva yuko twishimira intsinzi twarose twishimira guserukira igihugu cacu mu makungu hanyuma usingaho ndafise amatrofe atandukanye kunage mu mahiganwa atandukanye Diamond League kandi no kugira yuko ari je mfise trofe ya Diamond League mu gihugu c'u Burundi nduma ego mucamake nibyo turabishimiye natwe ego nandi ndagiye cyane kuba ndi ngaha rero nashaka tuganire Francine kariyere yawe ya atletisme hari ikintu kuri wewe yakunguye cyane kariyere ya atletisme mpaye ubuzima aribwo nabayemwo ciwe nakuriye mu muryango Kenye hanyuma sport iranyugurira inzira yo kuba rurangiranwa ndagira imana ndatembera isi tabana abantu batandukanye ndiga byinshi ntuvuga rero sport anyungu ibintu byinshi cyane mu buzima sport n'ubuzima bwanje
yego turabiryoherewe natwe kubona mu bandanya mutera iteka igihugu cacu. Nashaka ndababaze Francine, none kuvaho n'ikintu muba muratahuye mu nkino zo kwiruka, ni iki gifasha umuntu mentalement, physiquement eka no mu mibereho ya misi yose iyo ari umu athlete nka wewe personnellement? Uyu mu athlete uteza kumenya d'abord sport n'umwuga ugira igihe ugahera, hanyuma n'umwuga uryoshe bisaba umwanya munini, birasaba discipline cyane, ukwitanga kurenze, ugasanga hariho ibintu utajamwo, ugasanga wari bagena n'abagenzi kugira ngo iyo ntego yishikeko ushike kure, bigusaba ikiguzi cinshi, bigusaba kwiyanka, ukanka umubiri wawe kuvuga uti kameme ibintu ndakora biraruhisha, nuruha nihuza kumenya yuko uriko uratera intambwe. Rero novuga yuko umwuga wanje wanyuguriye muri izo nzira, unyigisha gukora cane, unyigisha kugira discipline, mu ncamake n'ibyo. Yego, Francine Niyonsaba, novuga ko uri umustar. Ndavyemeza. Yego, jewe imbere yanje uri umustar. Ndavyemeza. Nabiguha meme na autographe, nuko gusata karamu nitwaje twabigira mu nyuma mugabo. Nashaka ndakubaze. None Francine kariyere yiwe yagiye araca mu bihugu vyinshi, yagiye arahura n'abantu benshi. None iyo kariyere yiwe yoinenga iki? Ufise ikintu woinenga, ikintu uba warabonye kitagenze neza, ikintu uba warabonye kitagenze neza muri kariyere yiwawe wokitubwira? Muri kariyere yanje ya sport nibaza yuko n'urugendo rutoroshe, kuko nagendagira ibihe byiza, ndagira ibihe bibi, mugabo novuga nti umwanya mwiza wo gushika kure, ibihe byiza byo gukora amahiganwa meza, novuga yuko narose intsinzi mu mwuga wanje. Yego. Ubu rero tuvuga yuko Francine yazimye? Oya, sinazimye, ahubwo habaye ikibazo yuko nagize retraite anticipée, narakukurutse. Oya, ni imyaka si myinshi kuko narakukurutse kumva zitamvuyeko, bivanye n'amategeko yagiye arabaho niveau international, n'ibihuhusi iyo umuntu ariko aratera imbere ahura n'ingorane zitandukanye, amajozi menshi, ariko twebwe jewe n'abagenzi banje twagiriye ico bita discrimination au niveau international, hama hava biraba ngombwa yuko umuntu akukuruka. Mu Burundi wacabandanya ugira imimenyerezo, uracabandanya wiruka canke waciwe uzimya nyene ubuzima burundu? Oya, nakubwiye yuko sport n'ubuzima sinoyiheba ngo bikunde, ntibyo nashoboka, kuko mengo n'imyaka jeni imyaka 100 nzoba nkigira imimenyerezo. Rero ubu sport nkora itandukanye na sport nahora nkikora ama competition. Ubu nkora sport kugira ngo mbandanye mfise amagara meza, hanyuma nkakora sport kugira ngo nesupira ugwaruka iwacu, cyane cyane abana abigeme bo mu gihugu n'abandi bose. Urumva sport sino n'umwuga wanje, keretse yuko ubu nakukurutse gukora ama competition international, mugabo ndayikora. Yego. Tuvuga yuko Francine Niyonsaba ubu yakukurutse ariko arategura imigambi mu vyerekeye sport cyane gose, kuko muri sport no kumenya yuko sport hari gihe n'umwanya. Rero jewe ni umu entrepreneur, n'umutwe jewe burya niyo ntari gutera imbere muri sport, nibaza nti nayo kuba ubu ndi umufundi cyane ndi umwubatsi cyane umuntu adandaza ibintu nk'ibyo. Yego, nibaza yuko hageze harageze kumpindura akazi, urumva ntegereza kubikora mu ubwo buryo. None nk'imigambi uba watanguje mu Burundi pour le moment ni nyabaki? Mu Burundi ndi umu entrepreneur yicishamwe mu bintu byinshi, mugabo novuga nk'ubu nateye imbere muri sport kubera afise amagara meza. Ubu narashizeho laboratoire d'analyse médicale, dufasha abantu kugira bashobore kuza kwipimisha ingwara bagwaye, kugira nterere mu magara y'abantu,
kandi ndavuga nti laboratoire ni umushinge w'ubuganga. La médecine sans laboratoire ntiyokora neza. Rero yo umugwayi ashoboye kuza muri laboratoire nashizeho hanyuma bagashobora kumufasha, agashobora gutwara amezita meza, agaha umuganga akamuvura neza, ibyo birampimbara cyane. Ibyo nivyo navuze nti je nakoze sport kuko nafise amagara meza, kandi naciye mu bihugu bitandukanye, ca mu laboratoire atandukanye, ibyo byampaye courage kugira nanje nterere mu magara y'abantu. Umva rero ubu unye winjiye mu vy'ubuganga utavyigiye. Yego, ariko niko ndabivuga umengo naravyigiye. Bigenda gute no? Kwiyumvira imigambi vy'ubuganga. Ndabikunda. Kugura ivyuma, amateriel, amamashini bigenda gute? Ibyo kabisa nagize recherche yiwanje. Yego, ndabizi. Yego, ndabizi cyane. Ndiko ndabivuga wotangara umengo nivyo nize ntavyo nigiye vraiment. Ariko uramanaginga vyose neza. Ndabikubwiye yuko ndabizi na yego. Tubandane. Rero Francine niyo saba muri Ottawa. Muje kwiruka, muje mu migambi, muje guteza imbere inkino zo kwiruka ngaha mu rwaruka rw'abarundi, muje mu biki? Urumva naje iwanyu ngaha Ottawa, nibaza kuja natanga guhaza muri 2019. Rero naje gutembera, nakubwiye ko n'uma entrepreneur no kwagura imbibe. Yego naje kuraba icyo umuntu yokwimarira. Twitege rero imigambi mishasha muri Ottawa ya Francine Nyosa. Byo nkundira ndifuza ko no mu entrepreneur ngaha muri Canada. Mu iwanyu nkaba nk'umuntu yibera muri immobilier. Mutinya yuko uri mu Burundi, mutinya yuko bogucanganya bakagucamwo bakakwiba. Urumva amalwaye ntuyaronke. Muri business nta haba ama risk. Byo nivyo nakubwira yuko usanga utari umuntu atakora ikintu atari hari vraiment, hariho udukosa dushobora kuba ugasanga urezera abantu ugasanga barashaka gukononera. Yego, hari amazu umaze kuvisita none ushaka kuzo kwinvestisamo, hari bibanza ushaka kugura canke uje muri reconnaissance? Iwanyu haragoye. Nibaza yuko ngaho iwanyu hariho amategeko usanga akingira abantu, mugabo n'abasuma bariho usanga bariho ndabumva. Hari abo bamaze kurana nabo? Jewe umaze kurana akakunyanganya? Jewe nibaza yuko sagashesha muri nibyo babirimo, kuko je ndafise appartement ngaha. Iyo appartement narayiguze ndayiha umugestionnaire, mugabo umugestionnaire ambera nagiye kuba nabona mengo n'umuntu muzima kandi namwize namuhaye confiance, mugabo kubera ntaba ngaha wasanga communication itagenda neza. Ukamubaza ikintu uti mbega hariya muntu ari hariya umbonera gute, ugasanga ariko arambesha. Nanje kubera ntaba ngaha nkavuga nti peut-être naco ndi wibukoremwo, nkamubaza ati mbega amateka none ngaho iwanyu bivuga ko iki, ko bimenyereye niki, ugasanga ariko arambwira ati ahi iwacu ibintu biragoye gose, bitwara igihe, ibintu byose birateba, atabaruka ate umuntu akwivye usanga afise amadruwa, ati no kumwirukana nikingorana. Hanamubaza ati none nta hantu umuntu ashobora kwitwarira umuntu yagiriye umuntu bati kuko ya mataxi usanga ya municipality turiha amataxi scolaire abava ngaho nyene, mugabo ugasanga ariko arambesha. Rero sinzi nge navuga nti kagenze kora ivyo bintu koko. Naraje sanga yangiriye ibintu bidakorwa. Sanga yarambeshe yuko umurokate atariha, kandi yariha, mugabo nsanga we yagize n'agasunuzo ibintu birenze. Sanga yarakreye email y'umuntu yoba atari hari mu nzu. Aho nyene utarashika kure. Iyo nzu iri amaja he? Iri Gatino. Uwo mu gestionnaire wayo n'umurundi, n'umuzungu, n'umukongomani? Umugestionnaire wayo ni umunyarwanda
mugabo akaba n'umukanadi yego niwe magana amasezerano yo kurabira amazu yego kandi ico gihe uwo namweretswe n'abandi bagenzi banje hari abarundi benshi yagiye barakorana nawo nibo batumye ndamumenya hama umwegereye bavuga gute ndamwegereye numva igihe nza navuze nti urumva twebwe abatrete ku busanzwe twebwe twama turi positive rero umuntu naraje ndavuga nti toute façon ati kanze kure ivyo arivyo maze naho nando namubwiye muganda ndavuga nti uko nabona yuko ashira message nkeneye nyishu mbona ndabona yuko harimo ducenga narafashe urugero ndaza hama ndandikira abarokateur ndababwira nti nzoza kugira inspection y'inzu hanyuma wa murokate atandiha yani imene narahawe ndamwandikira ko navuga nti kameme wowe niwe nkeneye cyane kuko amfi umuntu ambera mu datandiha utivyo ntivyumvikana ndamwandikiye ndamubura mu nyuma mwijoro ndandikira wa mugestionnaire wanje ndamubwira nti ndi ngaha uti wompa nimero yo ya kanaka ko ndamukeneye icantangaje nuko yaciye ambwira wego arampa nimero kandi yampaye nimero idakora hanyuma acambwira ati uyu muntu rero akora tutera jurune ati akora tutera jurune ngo kandi yamubwiye yuko dize nzogenda kumuraba mugabo atazoba hari azosiga urufunguruzo ahiwanyu mabona ku muryango usanga hari amatapi azosiga urufunguruzo mu itapi nzorutora kugira ninjire mugabo kubara narinzi ico niko ndarondera incha ya dize just nagiye wa mugestionnaire wanje arantelefona aramba ati niyo dizere uri hehe uze ryari ntamubwira nti je nacerewe nagize empêchement ati ko ndazana bane nabandikiye yuko nza kuza ncerewe aca sigira urufunguruzo ngiye aca arambwira yuko urufunguruzo nza kurusanga hahandi nyene nimvayo nza kuga ngiyeyo ndaraba inzu nsanga imeze neza mugabo ngira amakenga hari nafise umugenzi twajanye aragira ati none je nambwiye ko umuntu abayo ari muri Madagascar mugabo nsanga hariyo Bibiliya y'ikinyarwanda ibintu gute ko jewe uyu muntu yambwiye yuko umuntu ariyo ari muri Madagascar kandi atariha uyu nawe byagenze gute niho namutelefona nama mbega ko wambwiye yuko ino nzu ibamo umuntu wo muri Madagascar vyagenze gute ko mbonye ino nzu bamwe abantu babiri canke ubwo nyene yaciye ambwira ati ngo ntango nawe yatangaye ngo asanze y'ibitanda bibiri mu nzu ico gihe uwo moya nyene yari twahanye rendez-vous kuza kubona na 19h ndamubwira nti mugabo hama ndagira amakenga ndavuga nti uwo muntu ariyo ntegeza kumurondera tugira imana hari ahantu twabonye sinabivuga byose hari ahantu twabonye nimero amatura ndayitelefonako ndayitelefonye ndamubaza ati je ndumubanyi bati imvura Burundi nje ndinye n'inzu ati bigenda gute kugira ngo ushobore kumara amezi n'amezi utariha kandi uri umuntu tuva ahantu hegeranye tuvuga n'ururimi dushaka kumvikana aratangara arambwira ati jewe kweri ndariha ku gihe tiro 30 mpeje kuriha hanyuma niho na telefona wa mugestionnaire wanje ndamubwira nti kwekime ngo warambeshe jewe umurokate yambwiye ko ariha bimeze gute acaraka arambwira ati mwavuganye n'uwahe ndamubwira nti je twavuganye n'umurokateri nyene twavuganye n'umurokateri acambwira ngo umurokateri je ntawe nzi ngo ushobora kumpa amakorodone yiwe umpe n'ama information yiwe ku mutima none nije ndamuma ndamuha ama information kandi ari mu nzu mu nzu kandi ari we azi ko yamuhaye contrat aba rumva yakarajuwa kashikashi ndamubwira nti ati nukuri warambeshe je twavuganye kandi umwanya munini yambwiye yuko ariha kandi yambwiye le preuve de paiement ziriho kandi yabinyeretse uti rero ati je ndagusaba uti woraba ko utawara muhaya ama konti menshi ugasanga amafaranga ntawe wabonye
yambwiye ati amakuru je ntayo mfise ati jewe kwe nta murokateri je hajya andi tabwa ari prema ati uravyemeza n'ukuri aca asivya kontra amambe gahunda twahanye twabonye ko ndamufashe aca ambwira ati gahunda ngo ntiyari gushobora kuza ngo ntiyotwa gahunda guhuya Gatino namwe je Gatino ni kure bivanye naho mba kandi nta modoka fisi no mwanya uti reka ndaguhini handevu ndamubwira nti nimba udatwara wasumi twicaye ugasoma nta nibisanzwe uti je kandi ndagufatire taxi uti nta kibazo taxi guhuzana yayo ngiri gutahane ati nafashe handevu ngaha acaranka hanyuma acambwira mwijoro ngo tuzobonane na madame wiwe ngo rendi yindi rendez-vous à 19h ndamubwira nti none je kubera uko namaze kubona ko ari arankina nce ndamubwira nti rero je naje kugira tako twashaka tuvugane bya business madame wawe je si wonkeneye uti mugabo ukabukeneye yuko madame wawe bijamo nta kibazo uti mugabo binzanye ni bya bindi ati je nkeneye impapuro nkeneye preuve de paiement nkeneye ama compte ya dans locateur nkeneye uko nari nagize kumuha amafaranga ati nkeneye amafaranga aya mafaranga gana gutya uti nkeneye n'amahera ari loyer impayé gihe locataire arimo acambwira ibyo nango ntavyatsi acambwira ati jewe amahera ndashavura muhaye karambesha kandi ho kunyemera ikibazo ho kiri ndashavura ndamwandika nawe aranyishura ntabwo nti none ce ubwo nita nishavuna kandi petite je dofuma ati basinzanira uzompe document zanje ntacambwira ngo document zanje ngo nzozihabwa n'umuroya ngo n'umuroya ntabwo nti ubu ati none waranyivye ubu rero ngo musumvye amanyama naramuciye n'umugani w'ikirundi nuko ntabibuka neza naramubwira nti mugani w'abasovuga ati ingwe gutwara igitunga gusovya kuraka ati wanyu mbega uyu muntu akwivye ndamubaza ati wanyu mbega umuntu yivye bamwita gute inye ntomba sinda zingine bavyita nawe mpamara gitora ndakirondera ari navuga nti wowe usigaye uri umucugu acara karera acambwira ngo ndiko ndamugirira gutera bwo no iterabwonya nyabaki jewe ndiko ndakubwira ukuri uti je yiro kuraje kubwira la verite ati je ndi mu sportive ati rero jewe ndiko ndondera ukuntu umpa amafaranga ati niyo yatumye nza ngaha nta kindi canzanye ibindi nibisanzwe acambwira ngo narande valide neve ngo arayihinduye catuguma ngaho nabwana kama wanje abantu barahinduka Kama namengo n'umupapa naragiye yiwe nk'izino ndabona umumama ndamubwira nti bukeye ndamubwira nti basi nkwereke jewe kumbwiza ukuri byo ndabona ko birakugora iki kusa ntagiye wemera kandi ntabifashe uti je ndagusavye ndondere abashinga ntahe babiri wizeye ufitiye confiance nanje ndondere abantu babiri mfitiye confiance tuze duhure iki kibazo tukivuge tugice hirya no hino hati hama twigira aramiyable uti peut-être niho uzobona yuko jewe ndi mukuri uwo munsi yaciye ambwira ngo ndamusaba ikigongwe ngira tubonane ku mutima none saba ikigongwe jewe siko ndasaba ibintu kuburyo uwo mugestionnaire yabujije umurokateye kwampa ibipapuro aranyima kontra umugabo umugestionnaire umurokateye yabinyeretse mugabo arabinyima arambwira ati je yambujije kuburyo amutelefona akamubwira ngo murundi kazi ngo mureke ngo ntaba ngaha ngo niyaguha telefone ngo ntumwitabe ngo ndazi ngene nzomudiringa urumva uko nyene wiyumvire gwamagara police cyane police narayihamagaye police iraza mugabo barambwira ati ibintu muri ni civile ati umuntu twege twinjiye kandi yatweretse ko ariha uti rero no kugenda muri civile cyangwa kubutona banone igihe cyangwa igihugu twaratumva ko kirimo amategeko ntaho nyene amategeko ari gihe hatakingira abantu umuntu ari mukuri ugasanga ari kararenganywa urumva ibintu nk'ivyo rero ni birebire nibaza yuko ni keso y'umwanya nibaza ko nzorondera abafasha
kuko kwibwa nk'uko birababaje. Kubera rero vyabaye ngaha muri Ottawa muri community y'abarundi ukabura umundi kazi, uwo muntu kugira ibintu tubizibire hakiri kare, uwo muntu amenyekane nejo najya yejo n'uwo azokwegera aze amuzibire ko inzira ati wewe nanumvise ama histoire yiwawe, uwo muntu tubwira ukuntu yitwa. Ego sinotinga izina, abarundi benshi baramuzi, n'umunyarwanda w'umukanadien yitwa Placide Kalisa. Uwo niwe twakoranye kandi depuis 2019, mugabo urumva ivyangiriye n'ibintu bibabaje, kunyiba yari yafashe nk'inzu yiwe kubera atariho ndi, urumva n'ikintu kiba kigoye cyane, kandi urumva je ngize courage kubivuga kuko je ni sportif, kuburyo n'uwundi ntihobura ubundi muntu yoba ari mu ngwane nk'izi, canke ugasanga kino kiganiro kiramufashije kuzomenya ingene ashobora kwitwara canke kubaza, kuko muri generation yiwanje n'abandi hari igihe usanga umuntu atafise ama information yose agaca profita nk'ibi yangiriye, gushiramwo ku fabrica des emails zitarizo, kubesha amazina umuntu atariha kandi uri yariha, kama nimero zitarizo, urumva ko ari ibintu biba bigoye. Akongera agaca agerageza kuzibira n'umurokateri yuko umuproprietaire w'inzu amuronka ko access, kubera ivy'amategeko yo ngaho umuntu asanga atabizi. Urumva yuko ndifuza cyane abantu b'abajene muri ko bashaka investisa muzoze muraraba mubaza kugira ngo ikibazo je niho nagize kuba ntaba ngaha n'abandi ntibazokigire. Ego nkuko ubivuze waduhaye izina ry'uwo muntu, kandi Run Plus TV yama yakira kenshi abantu barenganijwe, bakavuga histoire zabo. Nashaka rero muri umwanya ubwire community y'abarundi iri ngaha, abarundi, abanyarwanda, abakongomani bumva ikirundi, ubabwire, ubahanure, ubahe inyifato bofata mu gihe ronka umuntu nka Placide canke Placide nyene akaza kuba kabegera akabagyosha kugira abahende abibi. Nashaka rero wewe ubahe impanuro kugira tuzibire hakiri kare. Oya kubusanzwe urabona uri umurundi kazi, uri umurundi, uri umunyarwanda kazi, uri umunyarwanda canke uwundi ari hose, kwibwa n'umuntu uzi yuko yo gufasha kumenya byinshi utazi birababaje. Rero no abantu nk'abo bibito nabo kuvuga abantu bakabamenya bakabacakure. Mugabo abantu bazima bariho, abantu bariho hanyuma bakabakurikira bakabaza. Jewe peut-être ndumwe muri abo bashikiwe n'ikibazo, mugabo hariho abarundi benshi nzi bakorana n'ubu nawe ndabazi, mugabo ugasanga peut-être ni jewe yafatiye kuko azi ko atamanya afise yo kuba ngaha canke ndi busy, mugabo gukora ikintu nk'ico ari umuntu mufitaniye partenariat n'agahinda. Rero no hanura abandi bose bari kubashaka kwinvestisa kandi ababishoboye ni babikore, kubaza bagasoma bakabarikiza, binashobotse bakarondera abashigikira, abantu ntibatinye bagashira amanga kubaza iki na kiriya, kumbure intahe yanje byambaye ko ntibizobura uwo bifasha mu kwirinda kugira ikibazo no kwinvestisa ahantu ufise umwanya kandi ukabikurikirana. Ego Francine Niyonsaba, jewe mbona yuko wibwe naribwe kandi bakungije mu muji. Uyu muji wanyu umuji wanyu ko nawushitsemo gusa ikintu kinjoheye kikanmana inguvu nuko bivye umudipolomate yaje kwinvestisa muri Canada. So rero
nashaka dusozere uduha ibigiye gukurikira n'ibigiye gukurikira kuri wewe. Sinabivugira ngaha ndacarondeza kuko nzorondeza ubutungane kandi baza navuze nti igihugu ca Canada tukizi nk'igihugu kirimo amategeko naho amategeko usanga amwe umengo nakingira bamwe akanka bamwe mugabo nibaza yuko nzoronka umuntu mfasha kushira mu burenganzira bwanje nkarenganurwa nkashobora kugaruza ivyo nibwe. Ego none n'igiki community y'abarundi bari ngaha muri Ottawa hagati no gufasha banshigikire cyane burya abarundi n'abanyarwanda turatsinanye. Ushoboye gushikira umuntu yitwa Placide Kalisa amubwira ati uriya muntu w'i Burundi ntumunyanganye uti gezaho ko yabiteguye hama nkabimenya umva yari kwiyakira. Je narabwiye madame wiwe ko madame je nagiye madame wiwe nabonye umumama ndamubwira nawe nyine naramwandikiye ndamubwira nti nyakubahwa jewe ngana n'abana biwawe utumbwirire umushinga ntawe wawe kweri ntanyibe kiramubwira ibintu ndiko ndamurondere mugaye cantangaje nuko na madame wiwe yanyishiye kwako nabwira ngo umva ngo muzehe ngo yashavuye warindiye ko umusaba ikigongwe ntambwane pari contre je ndi umusportive iyo yabona yuko ibyateguye bitagiye uko yabipfuza nanjye nabibonye yasaba ikigongwe ariko kimubwira cyane kandi ndyohewe ikaba tukarondera inzira ingene amafaranga yanyivye yo yanyishura mugabo uri yuko je ndamusaba ikigongwe ari je nagiriwe ikosa ati byo je ntavyo numva rero urumva yuko biba bigoye ndibaza ni question du temps nzorenganurwa. Ego kandi kino kibazo muzogishira habona abantu babimenye niho bura umwe canke babiri nshobora kuba nawe yaragize ikibazo nk'iki canje ugasanga kiramufashije. Run Plus TV twayuguruye kubera nyene community ni sawa cyane. Yego hama n'abarundi bokumva ino ntahe yanje ekana n'abanyarwanda muri community uwo muntu dotse fasa abantu baratsinanye bazomubwira ati uriya muntu ntumwibe uti nimba hari abagakosa uraba mukagakimura kuko namurondeye kenshi namubwira nti duhure tukiyage mugabo yaranse kuko afite ico yiyagiritsa. Ego nibaza n'ibintu yateguye yari azi uko yabigize abizi mugabo urumva mvuga nti peut-être umutima we nturavyakira twizere yuko je n'ubuyoza kansa bikigongwe ico nkene ati jewe amahera yaruwaye jewe ndi umusportive kwe nta kibazo mfise. Twizere yuko niyabona iyi video azo kwikubita gashi kandi tumubwire yuko community y'abarundi cyangwa abanyarwanda turi ngaha twaduguye gushirana hamwe tugafashanya muri byose ariko dutanguye kwiba dutanguye kugira uwesco ku bantu kubera baba mu Burundi ariko nubamenyesha yuko Francine niyo saba visa kuza ngaha atari kibazo. Visa kuza ngaha si kibazo kuza Etats-Unis si kibazo ariko nibaza yuko uwo muntu yakwivye atabishizemo ubwenge bwinshi kuko niyumviye yuko ufise décret présidentiel yaguhaye titre yo ambassadeur. Nashaka turangiza iganiro n'akajambo kanyuma ushikiriza abakunzi bacu. Yego amfite umwana w'umuntu arakora ikosa haje igikuru gukora ikosa si bibi mugabo gukora ikosa ukaribona hama ukabishiramwe ubuntu ukavuga uti ndasaba ikigongwe ikindi kintu mugabo kubera ico sino kimushiramo ni caractère yiwe peut-être n'ubuntu bwiwe afise mugabo nipfuza yuko yo tahura uko yabiteguye siko byagenze ariko n'umuhanga
umuhinga kwe n'umuhinga uko yabiteguye yari yateguye yuko nk'ubu yari yateguye yuko umurokateri azovamo agaca ambwira yuko yagiye atarishe yagiye atarishe tugize impano avuyeyo gaca azoshiramo uwundi kuko simwe azi yuko uri mu Burundi ntavyo menya za message nandika tariho ndirumva ivyo nga ntavyo nzi ibintu nk'ivyo kuko yaramaze kubigira kenshi uramenyekana n'umuhinga vraiment ahari n'umuhinga ariko nibaza yuko nzorenganurwa ndavyizeye. Francine Niyonsaba turabashimiye kubona mwafashe umwanya wo kuza kutuyagira. Yego nandi ndabashimiye cyane kubona mwafashe inguvu na courage zo kuza kugira musigurire abarundi bari ngaha n'abanyarwanda bari ngaha eka n'abantu bose badukurikirana yuko akarenganyo no muri Amerika no muri Canada kose kabaho isifi yo kuronka gusa umuntu umusuma azi gupanga ikiwana. Nashaka rero ndabashimira murakoze cyane basaba yuko mugira courage hanyuma uwundi nawe yaguciyemo dossier irabandanya oya kubusanga courage yo ndayifise vraiment jewe ni sportive rumva courage ni biri mu maraso kandi cigindi na gatoyi sawa tumenye ko dossier ibandanya izobandanya no kuri merci bye yego